hari umwanya woha Yesu yakwikorere ibyaha uyariko araramutsa mbega niyumwinjiza Shisa Yesu mutima ikarija bodiwe mugururire ningoga ikigushokera. Mbega turashimiye Imana, mbega mwese murumva n'ubu Imana nishimwe. Turamaze kumva amajambo menshi kandi meza, none reka tubandanye duhave duheraheza turabire hamwe Pawulo icyo yandikiye abikorinto mu cete ciwe ca mbere, mu gice ca mbere dusomeho imirongo imwe. Abikorinto ba mbere, cete Pawulo yandikiye abikorinto ca mbere mu gice ca mbere dusomeho, twongere ku majambo y'Imana duhangiye kubwirwa, tuje turegeranya ico umwami akubwira ugikore, ico usanga ugihajije wasanze ugihajije uno munsi ukironke, kugira ngo twame turi nyegu uwo wa kane twiyamanire, nta buhombe mu gihe ari muri twebwe ari kumwe natwe. Mu gice ca mbere rero dusomeye umurongo wa mbere, guhera ku murongo wa mbere. Jewe Pawulo nahamagariwe kuba intumwa ya Yesu Kristo nk'uko Imana yagomvye, na Sositeni mwene data turabandikiye mwebwe abo mw'ishengero ry'Imana ryahehe, mvuge ry'ikiremba uno munsi, y'ikiremba bagize gute? Mwejejwe muri Kristo Yesu, kandi bahamagariwe kugira gute? Mwahamagariwe kuba bera, hamwe na bose bambariza ahantu hose izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, niwe mwami wabo n'uwacu. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwebwe biva ku Mana Data wa twese no ku mwami Yesu Kristo. Ndashima Imana yanje na ntaryo kubwanyu, kubwo buntu bw'Imana mwaherewe muri Kristo Yesu, kuko muri byose mwatumviye muri we, mu byo muvuga byose no mu bwenge bwose, kuko gushingira intahe Kristo kwakomejwe muri mwebwe, bituma mutagira ingabire n'imwe muhaza, mwiteze guhishurwa ku mwami wacu Yesu Kristo. Niwe azobakomeza gushitsa ryari? Gushitsa kw'iherezo, kugira ngo ndimuze mugawe kuri wa munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Imana niyo kwizerwa, yabahamagariye kugiranira ubumwe nande? N'umwe wa kane twumvise, n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Imana nishimwe. Ni imirongo nifuje ko twokongera kuri iyo duhangiye kubwirwa. Pawulo yandikiye bano yavyaje ubutumwa kandi bitamworoheye, ariko ishengero riraruha riraboneka. Muri ico gisagara ntihari horoshe, hariho abanyabyaha, ariko naho hari abanyabyaha ko ico gihe uwitwa Umukorinto yaba ari umuntu w'ingeso mbi. Mugabo hamwe n'ivyo ishengero naryo nyene riraboneka. Iryo Pawulo yahavuye yandikira, mbere ashinga intahe ko ryejejwe na nyaburya arico ryahamagariwe, nk'uko natwe kera ngo nta bantu twarimo, wavuye hariya tutitwa abantu, ubu turi abantu b'Imana. Pawulo rero ababwira ngo murejejwe, ni naco mwahamagariwe,
mwahamagariwe kugiranira ubumwe n'umwana w'Imana. Ndabifurije kugiranira ubumwe n'uwo, hama rero icyo atubwira tugikore. Ukwezwa kurabandanya, ibyo ari byo byose ukuri umaze kugera mu kugendere, ibindi nabyo nyine uhishuriwe ubigendere kugira ngo wamushimwa n'Imana. Izi rero we kugira ngo itabare nk'uko duhanje kubyumva, naho byaba bigoye ukamenya uti ntacyo dupfa nayo, ntacyo natiriganyemwo, ureme uko iramenya ngeniza kugira ngo igutabare. N'aya majambo Pawulo atumira abantu abibutsa ayo majambo. Pawulo nubwo ari uko ntiyacadudurirako nk'uko natwebwe bikwiye kutwigisha. Uhuye n'umuntu ubona ko atagenda neza, ntucududura ngo wa munyabyaha, ariko buke buke kuko na Yesu niko yagira. Ahuye na wa mugore wa musamariyakazi, ntiyaciye agira ngo wa musambanyikazi, ariko buke buke ararondera ngene begerana. Aho hanze nk'aho tumva bari bamwe nubwira umuntu ngo kunuku Yesu kunuku, ubanza guca hirya no hino kugira ngo aruhe mutaburane, ataruka telefona polisi ikagufata. Turacari mu gihe rero cy'ubuntu, ariko bikwiye ko tworamiriza kubuvuga tugashikiriza abari hafi n'abari kure. Imana idufashe. Ariko ikigira icyo kimara nuko twebwe nyine tugendera ivyo tuba turiko turigisha abantu. Pawulo muri iki cete nyine nubwo yatanguye ati murejejwe icyo mwahamagariwe, hari aho yatanguye kubahishurira rero arabwira ngene bari ntiyabashima muri byose, ariko yaboneraho kugira ngo bakebure kw'ivyo basubiyemwo bitabereye. Muri icyo gice nyene harahavuga ati mwiyubare, amatwi asumira murimwo ibice. Bamwe bavuga tura ba Pawulo, ba Apolo, ba Petero, ba Kefa, ibintu nk'ibyo. Imigwi ine, ivyo twahamagariwe kuba ba Kristo. Mbega siko turirimba, twandikiwe kuba abasoda, ariko turaba Kristo. Hama kandi ngo kera twaraba Satani turamuheba, niko wa muririmbyi yaririmbye. Naho twamuhebye, wewe aguma inyuma buke buke kugira ngo yongere atwigarurire, ariko biragahera. Nta kindi baturonderera n'urupfu, nta kindi mugabo wiza turonderera umunsi urizi nazotwishira, ariko tutari kwamarabaka uva kugiranira ubumwe n'uyu mwana w'Imana nk'uko tubibwiwe. Hanyuma ibindi byinshi agenda byikorera, agenda dukebura kugira ngo tugende uko bibereye, kugira ngo umunsi urizina azotwishire. Imana nidufashe, umwami naduhangaze. Kandi bimaze kubuko bikagaragara ko ari muri twe, naho duherereye baruha bakabimenya yuko turabiwe kandi ko turi kumwe. Kandi tumaze gutunganya, hari aho dusoma ngo inyonga z'Imana zinyurangana mu isi yose, ngo yerekane ububasha bwo gutabara bafise imitima yitunganye. Ndabifurije ko mwotunganira Imana. Inyonga zayo ziriko ziranyurangana hose, aho twumvise hirya no hino muva umuntu agahamya ati nduw'Imana, nduwa Kristo, nawe nuwanje. Hama tugororotse igusanga muri uwo muriro nk'uko twumvise, iragukura mu byo ari byo byose, mukaga umugezemwo. Ejo niho nabwira abantu bamwe, hari umuntu yadushingiye intahe muri Riyinga avuga ati naringeze ahantu hanyerera, nari bitanyoroheye, yari afite ikintu yihutira kuronka, ariko akabona ataburondero, atabona hakura ayo mahera. Hama haragera igihe aribuka bari batunze muri inka zibiri, imwe barayitanga be n'umugabo, umukozi w'Imana umugabo, bayitanze ngo kugira ngo ino ngoro mubona yubakwe. Irubakwa, nawe nyine agira ati naje ndafite uruhara yubakwa ry'iyi ngoro y'Imana. Ariko haragera igihe aja muri iyo ngorane, mu gihe twasezera umuvyeyi. Murazi ko ishengero ryari rikoranye ari rinini, wewe hajya tugiye gukaraba, yagiye kurondera hafukama muri urusengero, yibutsa ati Mana, ahandi hahandi
icyo nari kwikora ko nagitanze mu kubaka muri iyi ngoro. None rero Mana, nyibuka nanjye ndagezaho nk'uko watwibukije ngo dukore ingoro yawe, nyibuka nanjye. Ahafukamye ariko araririrayo hariya muri kafe, ajya yumva umuntu amusanzeyo, kandi wo hanze yaravuye mu Rwanda mu bari gaho, amusanga ati jewe Imana imbwiye ngo uwo nsanga ngaho ndamuhe kino kintu. Yamuhereza ya mahera arenga umuriyoni nk'ayo yari akeneye ngo icyo kibazo kiwe gikemuke. Mbega Imana ishimwe, Imana nishimwe, izireruwe no kugira ngo idutabare, antayitokura umuntu aho yoba ageze hose, wepfa kuyihereza ku mutima, kandi tugire umwete wo kurondera kuyimenya. Wabonye Shadraka na Meshaki na Abedenego, ubandanije muri kijya gitabo urabona ko ari Imana ishobora byose, kandi guhitamo kuyizera nta buhombo bugize. Yatabaye barya, n'uno munsi ishobora gutabara n'abantu. Wewe nanje ni igihe cyacu kugira ngo tugire umwete wo kurondera kuyimenya, hama kandi twiyubara ntidukore ikinyuranye n'ibyo twasabwa nk'uko ijambo ry'Imana rigenda ritubwira. Imana nidufashe, hanyuma aho duherereye bigende bigaragara. Mu cece ciwe cya kabiri Pawulo yanditse abwira abo nyene Bakorinto, aterega wahindutse duhinduka ubumote bwa Kristo. Ati nicyo gituma turajanwa n'ahantu tutago, dufatwa mbiri tugajanwa n'aho tutagomba. Ukaja wisanga mu bantu ubona ko atari abantu byoroshe kuba bamwe, mugabo uri ngaho kugira ngo ubwo bumote bwa Kristo bwumvikane. Iyo duhagaze neza aramenya icyo yikorera. Hari aho rero rimwe na rimwe igora umuntu, ariko hajya ugeze hajya wibuka, aha ni jewe Imana izi, none kwinzi reka ngende nk'uko bigomba, hanyuma amenye gene yikorera hagati muri aba bantu. Umwami nagufashe, umwami aduhanga, hajya uherereye ubumote bwiwe nakarica umuntu ariye nicamota nicatura kumuntu. Yesu ari muri twebwe, aho turi birumvikana. Yesu agerereye muri twebwe, abari hambavu baruha bakabibona. Imana nidufashe, umwami naduhangase. Rero Pawulo niko yandikiye nk'uko natwe bituraba, ingo tugende nk'uko bibereye, twezwe dutungane. Ububi ibya kera hari aho bigomba kutugarukamo. Yarabahishutse ku gice cya 5, ababwiriza ko muri bo hariho n'abasambanyi. Mugabo arababwira ati rega sinababwira ngo mwiyubare b'abasambanyi bo mw'isi, nabo yise bo mw'isi nabo bashobora kuba bitwa ko ari abantu b'Imana. Ati ajya nababwira ngo ntukifatanye n'umuntu ubona uti uyu ni umunaka akora uku n'umwibi n'umusambanyi n'ibindi. Ati iyo biba biri uko nababwiye abo nyene, apana bariya bo hanze. Bariya bo hanze nibo dutumwa ko nibabone ko duhagaze turi abantu b'Imana. Hama rero ariko hagati yacu twezwe ibyo twahamagariwe, dutungane. Burya nayo iriho iratubona ingene turi, hama izireruwe no kugira ngo idutabare. Umwami nadufashe, umwami aduhagaze. Hama rero biruko mu gice cya 5 naho aravuga neza, atereka hajya uwo twabwiwe igihe yapfa yapfiriye twebwe twese, ngo kandi cyatumye apfira twese ngo kwari kugira ngo abariho babeho batinezereza ariko bamunezereza. Naho byokomera anyonga ziwe abona ati nta igikobora naje gukora, ndabona ko bagifashe nka nkama bakigendera, biramuha umunezero. Hama umunsi urizina akazohava twishira kugira ngo tubone ubwiza yahoranye. Imana nidufashe, n'aya majambo ndabifurije kwezwa, gutungana, gukora ibishoboka byose, twiyuzuze n'umwana w'Imana, twifatanye nawe akaramata, tugende nk'uko yagenda. Imbere y'ikibazo wiba duti none ibi ndabikore nte, yanga kuzimirirabira, ufukamye arakwereka icyo uri bukore. Barakunda kwigana umuntu umwe, niwe yumvise ingorane avuye mu bikorwa, baramubwira ati uvuye mu bikorwa, atariko madamu wawe naka yamukubise. Mbega nicyo atagaziriringa,
ariko arapfukama ati mana none wowe ufise umugore gamana bakamukubita woca ukora gute? yanga kuzibirirabira mbarira icyo ndi bukore bankubitiye umugore. mbega irahora ntiyiyumye irakora. yaciye arirukanya muntu ati mbabarira Imana igomba kunyica igombye kunyica. Imana nidufashe umwami aduhanga hakukosha ugakora ibidashimishayo woyisiguda kuko iravyemera ko tuyibaza. hakuja mu maganya hakuja mu majambo menshi nkore gute kuko ngo turi intumwa mu gishingo ca Kristo. hama imbere y'ikibazo wibaza uti Yesu imbere y'iki kibazo weho wokora gute? gutyo rero tukagenda twubaha hama umwami akaba ariko arabona ati harya nohakorera nanaka nkamwiyegereza. Imana nishimwe. turanezerewe mbere uno mwaka hongewe n'abantu hari abantu baherutse kubatirizwa saba bonyene ishengero rya Kiremba ryose turonse 7,000 hafi 8,000 biburamo abantu 32. yego Imana ishimwe. Imana ishimwe. hariko rero twobandanya saho gusa tugomba kugarukira. hariho n'ahandi dukwiye gushika. umwami adufashe kugira ngo nimba turonsa hamwe umwe wese nk'uko dukoraniye hano yogira ati uyu mwaka ntuhere naronse umuntu umwe. ubona mu mwaka uza tworonka aho tubakwiza. niba baje ngaha bose ariko ivyo birashoboka. Imana nidufashe umwami aduhanga. abandi narababwiye nari kumwe n'umuzungu aratubwira ati nabaye umupasitori mw'ishengero rimwe imyaka 4. muri iyo myaka 4 nabatirije abantu 4. ni nk'uko yabatirije umuntu umwe umwaka ku mwaka. ariko urumva ko binyuranye nino turi mu gihe c'ikanguro aho tubona abakizwa babandanya biyongera birakabandanya ariko byongeye na bya bindi n'ahahandi wari dukwiye kuhashika. Imana nidufashe. ariko icyo ubwa mbere dusabwa abamaze kuboneka nibaboneke bejejwe hagati ya babandi batagenda nk'uko bibereye hama batwigire ko wo Petero Paulo yavuga ngo munyigane uko nande nsigaye nigana Kristo. abandi mwiganye basanga bariko barigana Kristo. izi rero we nukugira ngo dutabare mu gihe turiko turagenda nk'uko bibereye. Imana nidufashe muri kino gihe ukunyene bimeze tubinezererwe ariko dukora ibishoboka turondere kumunezereza n'abazotunezereza. twaba turiho kuko yadupfiriye kandi cyatumye dupfira ni ukugira ngo natwe tubeho ngo tukurondera kumunezereza tumunezereje n'abazotunezereza. Imana nidufashe tuve mu byagoyigoyi kuko ntibibura mu isi muri n'amarushwa ariko muhumure naranesheje ko yanesheje twitegure na twebwe kunesha. ariko wirimbura uti nkore nk'uko yokoze ndi intumwa mu gishingo ca Kristo. gutyo rero Imana izodufasha tugende twongerwa abakizwa turokora abatari bakeya. hariho hamwe udakuvuza wigishije no mu ishengero hariho bimwe byagiye bigabanwa nk'uko Paulo yavuze ati mu minsi y'iherezo bamwe ntibazoba bakigomba kumva ukwigisha kuzima amatwi abarya bazokwirundaniriza bahuye no kwigisha kwabo. ivyo biriko biraba hirya no hino ngo rero duhagarare ariko turamirize neza nanone ikanguro ribandanye rihereye mu bantu bejejwe hama rikwiragire rishikira abatari bakeya. Imana nidufashe umwami naduhangaze n'imirongo nongeye kuririya ngo bariya bari hariya byatumye babana nabo bari bigiriye imigabo ngo kutiyanduza. hari ibyo bahevye bari bemerewe kuko bagira bati ibi tukabigenderamo tuzoba turiko turiyanduza twitandukanye n'iyo Mana yiteguye kugenda idutabara. wabonye ubwa mbere bakugwa mu muriro bari bazima. hariho n'iyindi myanya ariko byongeye Daniyeli wenyene ubwiwe nawe yahawe gutabwa mu bwobo bw'intambwe. umwami aragerageza kurondera ngene yomurokora baramurahira kwiherezo ati nta kundi. umwami wenyene ngo yiriza umunsi agerageza ko yobumvisha ngo arokoke Daniyeli mugabo ntibyashobotse. ibitashobokeye umwami Imana yarabishoboye.
naho byagoye ku iherezo umwami wenyine aravuga ati ewe Daniyeli, ya mana ukorerana ntaryo iri kuzigama, kandi yemeye ko atabwa mu gobo w'intama. Harageze igihe bigenda nk'uko nyene, ngo itiro riratumba, arabura icyo munezera, agira uruhagarara, azinduka ku gobo rw'intambwe. Wogenda uziga yuko uhamagara y'umuntu yoba yararanye n'intambwe akiri muzima. Imana yo mw'ijuru ngo yarungitse umumarayika kunzigama. Iyo Mana ntiyahinduka, nijya nyene uko yakora n'uno munsi irabikora. Ndabifuje ko twoyitunganira na bya bindi bidukorera, kuko ni Imana ishobora byose. Ariko rero Pawulo abwira bariya ati ewe mw'Abakorindo, murejejwe nico mwahamagariwe, nimubandanye iyo nzira, hagati yanyu mugende nk'abagororotsi. Kwiherezo rero turaheza tukabona ivy'Imana igenda idukorera, si ruto umwami adufashe. Bicitwa uyu munsi kuko ivyejo ntabyo tuzi, uko amatwi adusumira. Hariho abariko barategurura, simvuga hano, turacari muri ico gihe c'umuntu. Hariho abariko barahindura ngo abami bazoja hamwe muri ya Zaburi ya 2, ngo baje inama ati none twikure kw'iyi ngogo Imana yakwambitse. Iyo ngogo ni iri jambo ry'Imana rigira ngo ntukibe ntugasambane, muri ubwo buryo ngo kugira ngo wakuze umwana w'umuntu, ukwishira n'ukwizana ku mwana w'umuntu kuraduga, ko kuduga niko ivy'Imana bibandanya bigabanuka. Ariko vyongeye ngo izoba twengera mu ijigo, kuko badashobora kuyigwanya ngo babishobore. Ariko abahimbe rero ngo tubifate nka nkama, Yesu ari hafi kugaruka, ntazoturekera muri ivyo bihe, hazogera igihe atwishire, ariko tutagira amarabaga. Umwami adufasha, niyaza ntazadusange ko amarabaga. Nibyo ndabifurije, umwami nabafashe, umwami aduhezagire twese.